turabaramukije cyane aho muherereye hose ku mpande zine z'isi nizera yuko mumeze neza ni muri bwa bumwe ni muri wa munyenga ni muri rya hangiro ryo kuvuga ngo twubake dukora ibyubaka tutanga intererano ku gihugu cacu na cyane cyane mu kubandanya kwifatikanya n'abandi mu kwinjira mu mbona kazoza y'igihugu tukakubwira duti nimba dukeneye gutera imbere nimba dukeneye kuva aha tugashika n'ahandi nimba dufise indoto dushaka kugera ko ivyo ntabwo bishoboka mu gihe amagara y'abantu atoba yifashe neza mu gihe tutaba dufise abene gihugu bakomeye bameze neza mu magara biyumviriza bakumva yuko baba batomoye ni muri iyo ntumbero uno munsi twamaze gushika hano hantu murabibona yuko kuri kamera biba bisa n'ivyahindutse ni kigo citaho amagara y'abantu baraza kubidusigurira mu buryo bwagutse ikigo citwa Norki Burundi umuganga tugiye kuyaga wewe yitwa Florence Nisubire yamara wewe ashobora kuba afise uburyo yidondora abantu mu buryo bwagutse tumuha ikaze tunamusaba kwidondora abantu kugira bamenye neza na neza umuntu tugiye kuyaga ariwe. Murakoze cyane nitwa muganga Nisubire Florence jewe idondoro wanje no kuvuga yuko je mfasha abantu bafise izi ngwara bavuga ngo ni maladie chronique bavuga ngo ni ntakira ariko nuko gusa batabimenye hari kera igihe zitakira ubu zirakira kuko tuzifitiye imiti izivura zigakira. Ego aka kazi mugakoze igihe kingana gute imbere yuko mutubwira igihe mwashikiye mwa kino kigo n'uburyo mwabandanije kugeza no munsi? Aka kazi jewe ndakamazemwo imyaka ishika 6. Ego. Bivuze yuko ufise ubumenyi buhagije mwa bino bintu uri kurakora. Impamvu kano kantu ndagahereyeko nukubera ko hano hantu muri societe rusigaye turimwe n'ibintu bimwe abantu bavuga ati abantu barakora ibintu mugabo no munsi hari gubona abantu biyadukije atabumenyi bafise mu bintu ukumva ngo umuntu akora ibintu runaka simaka ngo umuntu aba yarabyize mugabo basaka bafisemwo ubumenyi bw'ivyo bintu. Mwebwe murafise ubumenyi buhagije kugira no munsi mwitwe ba muganga? Murakoze cyane. Jewe ubumenyi buhagije ndizeye neza ko ndabufise kuko ndabifitiye n'impamya bushobozi. Hanyuma kandi n'ubu mfise n'amasertifika atari musi y'abiri ndiko imwe namaze kuyironka n'iyindi ndiko ndarondera yerekeranye n'ibi vy'ubuvuzi kama. Rero muri make mutazi kino kigo Norki Burundi wo kimuyagira gute mu ncamake? Ikigo Norki Burundi ni ikigo ciza cyane caje hageze kubera ko abantu benshi nubwo batarakimenya caje nk'inyishu. Ni kuvuga ikigo Norki Burundi kiravuza imiti kama ariko itahinguriwe mu Burundi ariko itagiramwo ubumara. Mu gihe iyindi miti tuba tuzi dusanzwe tuzi ko iyo umuntu ayifashe igira ikivura kandi kagira n'ikigenda yononye kubera ubumara buba bwo muri yo. No kuvuga ikigo Norki Burundi kirafise ico cisangije kirafise ico kirushije ibindi bigo kubera ko kirakira abantu kandi abantu bivujije ahantu hatandukanye bikanga ko bakira ariko bashitse mu kigo Norki Burundi bagakira kubera imiti dufise yizewe kandi imiti itagiramwo ubumara. Itandukanira he nabane bandi bantu usanga bavura mugabo bakavuga ati nubwo umuntu avuwe umutima uvuye ushobora kuba umusizemwo ibindi bintu bitumeje azongera kugwara. Icyo twaciyumviriye ko kuko imiti yacu nta produit chimique ntiziri mu muti indani. Turashobora iyo tuwufunduruye nuko tudashobora kuwufundurura muri iki gihe atamuntu agomba ufate ariko iyo umuntu agomba ufate arabonamwe akantu kabujijwe ko umuntu agafata. Ako kantu niko kaba gatekeyemwo les produits chimiques zituma umuti ugumana garanti ubikika igihe kirekire. No kuvuga utwo tuntu tuba turimo tudu produits chimiques nibashimye kudushira imbere mu muti mu gihe iyindi miti iba iri izo produits ziba ziri ndani mu kinini umuntu akazifata atakamaro zije kumumarira ahubwo zije kumwonona. Rero itandukaniro rihari nuko ikigo cacu cashoboye guhingura imiti iyo produit chimique kikayishira
apare kugira ngo ishobore gufasha iyo miti kubikika mugabo umuntu ntayikosome. no kuvuga ngo nimba ariko ndabitahura ino produit chimique namwe murayifise mugabo iri ku ruhande ntiyinjira mu miti. Ntiyinjira mu miti. Igituma izamwo no kugira gusa irinde uburyo iyo miti yobikika ntibe expired ntite akanovera niko kuvuga. Oya akanovera irakagumana ahubwo ntite igihe ningoga vyihuse. Uvuze ku ngwara hano hanze nyene hari ingwara basigaye bavuga ngo zarasinzikaje abantu mbere bamwe bagakoresha niyo mvugo ngo zidakira. Zimwe mu ngwara mwoba muvura no kuva iyo umuntu yinjiye mu kigo nka kino kugira abantu bizere kabisa ati bino bintu nivyo biba bisaba abanamenye ati nk'ubu mfise ingwara yeneye no bitura mwoba mwobwira nk'abantu zimwe mu ngwara mushobora kuvura kandi zigakira nk'umuntu abituye akavuga ati je bankurikiranye neza ino ngwara ndashobora kugisezera neza cyane. Aha turavura ingwara cyane cyane tuvuga yuko ari les maladies chroniques. No kuvuga akarorero nk'ingwara ya diabete aha turashobora gufata umuntu tukamushira kuri iyi miti yacu tukamugirira suivi mu mezi 3 akaba yakize neza isukari yose yagiye ku rugero rwiza mu mezi 3 yonyene. Yego no kuvuga kandi turashobora kuvura tugakwirikirana umugwayi afise umurindi w'amaraso uri hejuru cyo bita ivuduka ryo murindi w'amaraso arico bavuga ngo ni hypertension. Uwo muntu tukamushira ku miti tukamukwirikirana agaheza kire hanyuma akagenda kwipimisha n'ahandi hose agasanga umurindi w'amaraso umeze neza. Turashobora gukwirikirana umuntu agwaye ama hémorroïde interne ou externe no kuvuga hariho izivyimba indani canke zigasohoka no kuvuga aho tuba twinjiye uko umuntu afatwa kugira tushobore kuzitandukanya. Turashobora kumuvura umuntu akamera neza. Turavura ama hepatite turavura na hepatite murayivura. Ego BC izo turashobora kuzivura. Impamvu ngaho ntabaciremo hageze candakanguka gato no kubera ko burya abantu benshi bazi ngo hepatite nimba ari B nimba ari C ariko hari ubwoko bwa hepatite abantu bazi yuko ngo itanakira. Nuko n'izindi ngwara nyene baba bazi ko zidakira mugabo nisho na diabete abantu bataronka amakuru yuko ishobora kuvurwa ikurikiranwe neza igakira. Nico ituma natanguye ndabaha ikizere cy'ubuzima ko ngaha iki kigo caje nk'inyishu ku bantu bagendana ubwo burwayi. Hanyuma no kuvuga turashobora kuvura umuntu yagize paralyse yagize AVC n'ibindi vyinshi bafise ama epilepsie abantu bafise impuissance sexuelle ku bagabo canke ku basore. Iyo ni ngwara imeze gute mu Kirundi? Ni ukuvuga ku bantu batagishobora kurangura amabanga y'abubatse canke kuri babandi baba arabajene ariko bakaba barikeneshije bikabagira kingaruka mbi bagashobora kutavyara canke bagasanga bagira ejaculation precoce canke ibanguka nivyo tuca twita kurangiza vuba. Ibi byose murabirepara umuntu akahongera akamera neza. Ni byinshi amasima amasenezite ni byinshi cyane amayestoma n'ibindi. Yego mu bisanzwe twe ngaha ingwara tutavura na mu maladi parasitere gusa. Nk'izo ngwara uhereje ko zitandukaniye he na zino mu warumaze umwanya uriko uravuga? Izo ndiko ndavuga ko ari chronique ni za ngwara ngendanwa umuntu agenda ari gihe kirekire zidashoka zimwica ariko zikazogenda zimwica buke buke zigenda zironona ibihimba by'umubiri zigenda ziratandukira n'ibindi bihimba yarasinzikariye indani akazokweguka nyene abimaranye igihe byaramusesaguje igihe n'igihe. Izo zindi nazo ni zimwe zifata umuntu ku par exemple nka malaria kubera ko yariwe n'umubu w'umugore wari umuntu wagwaye malaria agware malaria ugacaza kujya n'ubundi. Izo nizo tuvuga tweko tutavura ariko za zindi zica umuntu umugenda niko novuga nizo rero twebwe dufitiye ibisubizo. Agiye haza ibindi bigo bishusha nka bino vy'wanyu
ariko inyuma y'iminsi mike tukabibura. Hari n'ibyagiye vyidorigirwa n'abantu ko menga byoba bikoresha ikintu twovuga ngo namanyanga mu mvugo yumvikana. Mwebwe n'igiki abantu bofatira ko mu kuvuga yuko mukora ibintu bizima, mukorera mu muco, tubazana n'ahantu habona, niyo mpamvu tuza no gutanga adresse mu buryo bwumvikana. Ariko kandi n'igiki umuntu yafatira akavuga ati kino kigo kiratandukanye n'ibindi byose vyagiye birazaho, agahera ngaho abizera. Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane mu gihe abantu benshi bafise ubwoba yuko cuba ari nk'ikigo nk'ibindi byose baba barabonye biza bigakora gatoya bikahagarika cyangwa se aho bahora babirondera ntibabibone. Ni ukuvuga yuko twebwe ikigo cyacu kiramaze igihe kirekire gikorera ngaha mu Burundi. Cyatanguye gukora mu Burundi muri 2018. Uyu munsi turi muri 2025. Kirafise icyicaro ngaha mu Burundi kandi ntigikorera mu Burundi gusa, gikorera au niveau international mu isi yose kirazwi. Kugera ubu mu mwanya mumaze mukora, hoba hariho nk'abantu mumaze kuvura zimwe mu ngwara mwavuze bakagaruka bakabaha ibishinga ntaye ko zakize? Yego cyane barahari. No mu gihe mwoza mubakeneye twobekana kuko n'ibishinga ntaye turabifise. Ego mu masede twagiye turafata kuko twagiye turagira ama meeting mu kwamamaza ivyo dukora. Turafise amasede twagiye turafata, ariko vyiza nuko mwobona abantu mu bigaragara bagaragara, twavuye amakanseri, twavuye amadiabete, twavuye ama hypertension, ubwabo bakabashingira nta. Bamwe mu bantu bakarirwa na zino ngwara harimo abantu bari mu gihugu hagati, namwe n'umwanya tubabona cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Bari bene gihugu murategekanya kuzobashikira? Ego cyane, ni nayo mpamvu twashimye kugira ngo mubidufashemwo, kugira ngo ijwi rigere kure, bamenye yuko biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko kandi bishobora no gushika umwanya n'umwanya mu ntara zose. Kandi ni nkuko ukeneye ubuvuzi igihe cose turamufasha akagera hano hantu, hama imiti yarahejeje kwipimisha tukayimurungikira ku ma agence. Yego, no kuvuga twebwe iyo umuntu yashoboye gushika ngaha tukamupima afise ibipimo, agaca dufate akagenda ataguze imiti kubera ashobora kuba ataje yiteguye, turashobora kumurungikira imiti ikamushikira tubicishije ku ma agence. Yego. Kumbe murafata n'ibipimo? Yego, turafata ibipimo. Mu gihe umuntu ataje ngo mufate ibipimo akavuga no kureti je nk'ubestoma yaransinzikaje nsanzwe ndabizi, ntimushobora kumurungikira umuti atiri warashika hano? Mu gihe ashobora kuba aheruka gukoresha ibipimo mu bindi bitaro akabidufotorera, ivyo bipimo bitararenza amezi 3, turashobora kumurabira imiti bijanye n'iyo ngwara, kuko tuba tubona ivyo bamupimye ku bindi bitaro, yabidufotoreye tukashobora kubona yuko iyo shobora gufata imiti ku rugero twe tuba tubona yuko bikwiranye, hanyuma tukayimurungikira. Muravye uburyo bw'abarundi muri rusange ukuntu bungana ku bikijanye n'imibereho, abantu benshi barakunda kugira ubwoba yuko buno buvuzi bwoba buzimbye, ugasanga nk'imiti iri ku giciro badashobora kwigobotora. Mbega mwebwe kubijanye no kudandaza imiti yanyu, ubwo ntibiri ku rugero rwo hejuru bigatuma n'uwari kuza kwivuza yo havura reka kubera yuko imiti yanyu izimbye? Ico kibazo abantu benshi barakigera, bakiyumvira baravye bakompaye canke bagereranije n'iyindi miti twokwita les produits pharmaceutiques. Izi nyene iyo yindi miti bagurira muri pharmacie par exemple, ni ukuvuga yuko bashobora kwiyumvira bati mbega byo babigurwa bakaduhereza dukeya, bakaduhereza igice gutyo, canke bakibaza ati nimba hariho pake y'ibihumbi 5 muri pharmacie n'ahandi ni 5,000. Oya, ntabwo twovuga yuko binganya amafaranga, ariko n'ukuri tugiye kuraba ni produits zizimbutse. Uravye akamaro ziba zimaze kandi n'ukuntu zivura, n'ukuri nta biciro biri hejuru cane bivuna birimwo
nibaza ko boba baragerageje kuraba uburyo abarundi dufise kubera ko ibiciro biri ngaha mu Burundi sivyo biri muri Kenya sivyo biri muri Uganda n'ahandi dukorera no kuvuga ku giciro cyo mu Burundi kiri hasi cyane cyane. Ngaho rero urangire abantu neza na neza ahantu mukorera hamwe umuntu nejo avuze ati arabituye yohaza bimworoheye cyane binakunze mubahe n'akanimero ka telefone. Murakoze. No kuvuga ushitse ngaha muri centre ville Bujumbura ucuduga gato kuri Feruje hanyuma ugaca ufata akabarabara bavuga ngo ni Avenue de la Métier ugaca ubona inyubakwa za Sokabu ugenze nk'imetero 100 uca udugana akabarabara k'ikaburimbo bakita Avenue de Loni nk'uja kwa Binagana mu kuboko kw'ibubamfu mu nyubakwa za Sokabu niyo nyubakwa ihereza yanditseko Noruki Burundi haba hariko icapa kandi dukora guhera 2 z'igitondo kugera isaha 2 z'ijoro iminsi yose na dimanche harimwo gusa dimanche duhera 4 tukageza 19h. Wow. Akanimero ka telefone nimba atari banga. Akanimero ka telefone nta banga ririmwo kubera ko hari n'umuntu ashobora kuzazi muri ville gusa ariko iyo afise telefone nimero do telefone biramufasha kugira ngo ashobore ko tumufasha gushika ngaha vyoroshe canke atelefonye tukamurungikira umuntu ashobora kumutora atubwiye ati ndahagaze ngaha na nimero ya telefone ni 62 346 116 62 amajana 346 116. Muganga Florence tubashimira cyane ku kanya tuba twafashe ninacangwe mvuga ati burya mu gihugu amagara y'abantu atifashe neza n'iterambere n'iryo kunda nibeshe ntiwibeshe na gato abashoferi ntibo twari imodoka neza abajournaliste biganiro ntibikora neza abakameramani nk'aba centreze ntibyoshoboka umuntu akina filme mba numva nyine amagara y'abantu niwo muzi yego ibintu byose yo yambere yego kabisa tubashimira cyane nibaze ko mwavyumvise musidukane niyo nka mwiture kino kigo ubu nanje nimba mumva bemeze neza nuko ni nahageze agakorora kambangamiye ariko murumva yuko ijwi ni mugesi nigeze nkorora cyane ndabashimire aho muri hose turashabakunda cyane dusubire mu bindi biganiro hasta la vista. Digo Entertainment.